hari abantu bazawumva urumva ngo urabona ngo inzara iri muri iki gihugu ngo vyerekana ko neva atacamaze none nibwo arabivuga mwumva ntibabivuga mwumva ngo ubukene ni neva buduteye murazokumviza abantu ba Pacifique mugabo no kubera bajya abanyamahanga batwaye basigara abana b'abanyamahanga bajya none ko aribo bazi kibiriza ari kibaraza nabo abanyamahanga bakaba bafise inzigo y'iki gihugu ciza Imana yaduhaye ugomba none bagira iki bateza guca umukate none borya iki hariho abantu bazawumva urumva ngo urabona ngo inzara iri muri iki gihugu ngo vyerekana ko neva atacamaze none nibwo arabivuga mwumva ntibabivuga mwumva ngo ubukene ni neva buduteye. Hari umuntu ariko aratabaza, uwo muntu ageze mu zabukuru, yitwa Barajingitwa Paulo, avuga yuko afise imyaka irenga 80, avuga yuko kino gihe atorohewe kubera inzara, ati afise inzara idasanzwe kandi asanzwe agwaye na diabete. Mwumve umuntu agwaye diabete hanyuma agaca agira inzara, hanyuma ubu akaba asembereye, aravuga ati jewe ndi mu bibazo bikomeye cyane, ati narituye ubushikiranganji bwo gushigikirana kugira ngo bamfashe ariko nta cavuyemwo. Birumvikana yuko avugana agahinda kenshi. Rero reka mumwiyumviririze. Nyakubahwa, ndakwinginze umfashe je inzara iranyishe. Inzara iranyishe muri iki gihugu c'u Burundi, ndakwiye unsabire umufasha je ndapfuye, inzara iranyishe kukimpembura, ntabarize je ndagiye, ndabona ko byaza maze iminsi 3 takintu nshira ku muntu, none ndapfuye. Nyakubahwa, aje mbise imyaka 84, nta kintu na kimwe nshoboye, naragwaye amadiyabete, narabuze n'amahera yo kwivuza, none ga nyakubahwa ngire gute? Umuntu bare mumfashe ngwanire je ndabona ko ngiye, nta kundi nobigira, ndiko ndataka ntabaza. Ni jewe nyene ndaha mu Maramvya, aha nyene ahantu bita muri Edeni mu Maramvya niho nicaye, hambavu y'isengero ry'abakunzi b'umusaraba, naha nyene. Nyakubahwa, yewe ndaha mu Maramvya, narituye leta iramburira kugira ngo imvuze, indwara zabaye umurengera, amaguru sintambuka, naramugaye, ndaho nicaye singira n'utumfungura. None abanyakubahwa, jewe muza nabo mukarabaho, mukaraba nuko meze, nta kintu na kimwe reka nshoboye, nta n'ikintu kugira ngo comfasha mfise. Oya, abo naho bansembeje baragira bahanyake ngo bikoteshereze udufaranga, nanje ndatugira, sinzi aho mba na hatoya, ndiha ene ngomba kuzahava nitakunyagirwa n'imvura ngaha mw'ibarabara. Yego banyakubahwa, aha uwo wumva antabariza yaje kunyegera, nawe nyene afise uburwayi bw'intandara, ntashoboye, nanje navuga ati ndarushe ndahevye, agomba guheba. None niwe ariko arantabariza, nawe muza mukaraba nuko mubisanga nkuko ndiko ndababarira, nta kuzi kumvise kanige, nta n'umuryango n'umwe mvise hambavu yanje kugira ngo antabarize atabonye. Nyakubahwa, mbaha mu Maramvya hambavu y'urusengero rwo muri Edeni rwo kujya kane, uciye kw'ibarabara riva ahantu bita ku Ntare, niho mba, kandi ntihayoberanye ni hambavu y'urwo rusengero nyene. Voilà. Rero bantu b'Imana, ubwa mbere na mbere bwobwo nagomba ndabashimire cyane kubona mwama mwitwararitse canke mwama mwafashe nkama igikorwa cyo gufasha bagenzi bacu baba badutabaje.
hari umutamakazi mwigeze gufasha, umutamakazi wo mu Maramvya nyene. Nagomba ndabashimire cyane kubona mwarashoboye gufasha uwo mutamakazi. Kare yari afise isura imeze ukuntu, hanyuma mumaze kumufasha tukaba twaciye tubona afise isura y'umunezero. Rero nkuko mwamye mubikora, nkuko mwamye mugamburuka, nuko subira mugende murabe Mutama Paulo, mumushikeko, mumusuhuze, hanyuma ico Imana izoba yabashoboje mukimufashisha. banyakuba icyo nsaba leta n'amakungu bangarukiyeko, nta kintu mfise kingarukirako. None ngiye gutega banyakuba inzara y'uburwayi ngire no kubura aho mba, byose binteraniyeko. None akazi bari bampaye babwire bakanyake